ndashaka maze kugira ino introduction. Ico dukeneye kubona hanze yacu bitangura kuba indani muri twebwe. Ibintu vyose dukeneye kubona hanze yacu biva indani muri twebwe, bihera indani muri twebwe. Nta kintu na kimwe uzokwigera ubonesha amaso yawe kitavuye ahantu hataboneka. Imisi yose ivyo tubona biba vyabanje kuba igicapo kiri invisible, kitaboneka, kitari tangible, kitari palpable, ariko mu nyuma kigahava kikaja hanze umuntu agashobora kukibona. Umuntu yakoze ino microphone mfise yabanje kwiyumvira mu vyiyumviro vyiwiwe, ariyumvira design yayo. Umuntu akora umuduga uyakawita gutya, uwakawita kuriya, bihera indani muri we. Turiko turavuga ibijanye n'ikanguro. Ikanguro ntirishoboka ritahereye kuri twebwe. Ikanguro si ikintu kizobaca tubona ngo cabaye, hari abantu Imana itegerezwa gukoresha. Iyo dusomye Zaburi ya 14 ku murongo wa 2, ni ijambo nkunda cyane, biravuga ngo Imana iri mu ijuru icishiriza mu bantu. Imisi yose Imana ikeneye gukora ikintu hano muri nosi yamirondera umuntu icako. Kuko Imana ni Imana ama principe, ni Imana ifise ibiyigera. Imana yageze yuko inosi iganzwa, itegekwa n'umuntu aboneka. Ijambo ry'Imana tubwira ngo amajuru n'amajuru yuhoraho, ariko isi yayihaye umwana w'umuntu. Birasobanura Imana vyarayihimbaye kudecentraliza pouvoir yayo na autorité yayo. Ni ijambo ry'Igiriki ryitwa exousia, delegated power. Aho Imana yafashe umuntu nka wewe w'intege nke, umuntu nkanje w'intege nke, hariho vyinshi tudashoboye, abantu dufise amalimite mu buzima bwacu, mugabo Imana ikadushoboza kugira ngo tuyirepresente hano muri nosi. Dawidi avuga ngo umuntu niki aho umwibuka ko habuze gato ukamunganyisha nawe. Uyu munsi ndagiye kushira mu kibanza aho ugiye kongera gusubira kumenya ugukora kw'Imana n'umutima w'Imana, mechanisme Imana ikoresha. Imana nubwo ari Imana ishoboye, vyarayihimbaye, ni vyavuye kuri yo, n'ubugombe bwa yuko wewe nanje tuyiserukira hano muri nosi. Nkuze kwabwira ngo nta numwe yaje guherekeza abami, nta numwe yaje kurorera abandi, nta numwe yaje kuba spectateur. Buri muntu wese Imana amushizeho nk'umu acteur. Ikini wamara kukimenya, impinduka izotangura kugaragara mu buzima bw'iwawe. Vyose bihera indani muri twebwe. All things start within us. Ikini cyo shaka ko mumenya, Imana ikeneye kugira neza imfuvyi, ntizokorora umukate, ntizokora amafaranga, ivyo ntabishobora gukora. Witwa Jomo Kenyatta waronse independence Kenya, yavuze ngo umunsi umwe manu yarahagaze. Bisigura ngo ivyagusa cyane ivyuronka ku buntu hari gihe bitazosubira kuboneka, hari gihe bizogaragara. Ariko arabwira abantu umuntu wese akore, kuko Imana yavuze kizohezagira ibikorwa vy'intoke zaje. Rero uyu munsi birambabaza kubona ishengero riri passive, ishengero gicaye ririko rasenga Mana, manura akazi, Mana manura. No, Imana ntakimanura. Ivyo dukeneye ko Imana ikora hano muri nosi yabishize mu bantu batandukanye. Hari ivyo yagushizemo, hari ivyo yashizemo, hari ivyo yashize muri uriye, nujya aza kuvuka, nujya bubebe doje guhezagira, hari ivyo Imana yamurungikanye. Buri muntu wese arafise icyo Imana yamuhaye. Bwira umuntu ari bande turafise icyo Imana yaguhaye. Nico gituma, listen, sinzi kuba utatora ibiharuro ntibisigura kuri kijuru. Kuko uyu munsi abamerewe neza sabatora ibiharuro gusa. Kuba warananiwe n'indi mukaronka amayesheke mu Gifaransa no mu Congereza, ivyo ntibisigura ko atacumaze. Nimbuto shobora Igifaransa n'Icongereza, hari ikintu ushobora kuba ushoboye Igiswahili, kandi harabigisha b'igiswahili. Nta numwe Imana yazanye ibona ko ataco amaze. Buri muntu wese Imana irazi karafisa agaciro kiwe. Rero ikanguro turiko turavuga rihera kuri twebwe. Cyo gituma ngo mvuge ikanguro ku giti cy'umuntu. Ikanguro ku giti cy'umuntu bihera kuri wewe. Martin Luther King yavuze ngo be the change you want to be. You want to see. Ba impinduka ukeneye kubona. Icyo ukeneye kubona gicike. Ndavuga ngo navuze muri culture ya mbere. Nta musi numwe nigeze mbona ijambo mvuga rigira ubushobozi igihe iyo jambo ndiko ndavuga ritacitse ubuzima kuri jewe.
ntacyo byamaze, twaba tubaye indyarya, twaba tubaye nk'abafarisayo. Yesu yavuze ngo bikoreza abandi amategeko bo yabananiye. Abarundi bacu bavuga ngo so kwanga akuraga ivyamunaniye. Uwo ni so abakwanga. Ugukunda ntakuraga ivyamunaniye. Ugukunda aguha umugabane. Ugukunda aguha iminyago yiwe. Ugukunda agusigira heritage. Urazi ndababwira ikintu kimwe, ntituzova muri ino sitasigiye amahitaje abazodukomokako. Numva amene yanyu muri kino kibanza. Haleluya, haleluya. Namatiko navuga ngo bona inyuma y'umusozi, bona inyuma y'umusozi. Mani majambo bona inyuma y'ico kibazo, bona inyuma y'izo ngorane ziri mu buzima bwawe. Inyuma niho amasezerano y'abizera ari. Amen. Rero ntitwobwira abantu impinduka ubwacu tutahindutse. Ntitwobwira abandi ngo gororoka ubwacu tutagororotse. Ntitwobwira abantu ngo isonzeshe, byaratunaniye kwisonzesha, ngo je nisonzesha amene ku mutwe. Ntuje kubwira abantu kwisonzesha udashoboye kwisonzesha. Mu byo uzovuga tuvuga ibindi ico tugikuramo. Ntukaze kubwira abantu wewe ko iby'abantu ivyo wowe udashoboye gukora. Ntubwira abantu ngo korera Imana nawe utari kurayikorera. Narababwiye sishobora n'umusi numwe kubwira abantu ibintu ntigeze mbona mu buzima bwanjye, kuko hari ikintu kimwe namenye, igitumi ntaye yacu iba iy'ukuri, igitumi ivyo tuvuga biba ivy'ukuri nuko ari ibintu tuba ubwacu twariboneye twarikorakoreyeko. Yohana avuga ngo ivyo tubabwira n'ivyo twari twarumvise n'ivyo amaso yacu yabonye, si ivyo gusa n'ivyo twikorakoreyeko. Uva meni yanyu muri kino kibanza. Sizobwira abantu ko Yesu akora ibitangaza ntabonye abikora, zoba ndiko ndabesha. Yobu yavuze ngo ivyo nari narumvishije ugutwi uyu munsi ndavyibone, naravyumvise mugabo uyu munsi so kuvyumva ndabibona. Ni impamo. Uyu munsi ngomba ndabatera amatsiko yuko buri muntu wese agira intahe yiwiwe, apana intahe z'abandi. Ngo numvise ngo umuntu Imana yagiriye, ndakeneye kuvuga ngo hewe umviriza ivy'Imana yangiriye, umviriza ivy'Imana yankoreye. Umviriza, iyi Imana turiko turavuga si Imana ya bamwe. Bibiri ivuga ngo niho nkimenya neza yuko Imana idatoranya ku butoni, ngo ariko mu mahanga yose umuntu wese akora ivyo kugoroka kandi akongera akayubaha, uwo muntu Imana iramwemera. Ntitoranya ku butoni. Ninkoresha ibitangaza kuko ndi apotre, ninkoresha ibitangaza kuko umviriza ndiki canke kiriya, inkoresha ibitangaza kuko nayirondeye, inkoresha ibitangaza kuko nagize umwitwarariko, inkoresha ibitangaza kuko nkunda abantu, nkene kubona abantu bamerewe neza. Ijambo ry'Imana tubwira mu Heburayo 8:11 ngo muri iyo minsi ntawe uzobacigisha umuntu ngo menya Uhoraho, ngo kuko bose bazonyimenyera. Imana igeze yugara imigango yuko abantu batayimenya. Ni Imana igihe cyose ivuga ngo nimuze mu ndondere muzondonka, nimuze mukomange muzokugururirwa. Hirya yihisha abayirondera, ni Imana yishurira abayirondera. Rero muzi impamvu uyu munsi hari ibintu byinshi bibi mu nzu y'Imana, nuko abantu batari ko barironderera Imana. Impamvu abitwa ngo nabakozi y'Imana ariko ari abakozi ba Satani baza kubesukruka, baza kubabesha, ni kubera ko mwase kwironderera Imana. Kuko nta muntu nashaka zatibutsa avuye mu ijuru, naho yoba afise amababa ntashobora kuza kumbwira ikintu kinyuranye n'ico Imana yambwiye ngo ndamwemerere. Ikico Paulo yavuze ngo naho uyu marayika avuye mu ijuru akababwira ikinyuranye n'ico nababwiye arakavumwa. Paulo yarazi neza ko ico yaronse n'ukuri n'icaha abantu, nta mundi muntu wo kuza kuvuga ibinyuranye. Imana ishimwe cyane. Amen. Abanyefeso 5:14 nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye. Jera soma. Nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Biravugwa ngo ikangure wewe usinzire. Rero kavuga ngo ni mwikangure mwebwe musinzire. Bavuze ngo ikangure wewe, it's personal. Bivugwa ku muntu, bivugwa ku bantu.
ni imana iriko atuma urutoke umwe wese ngaho imubwira ati wewe ikangure, wewe ikangure, wewe ku giti cy'iwawe ikangure. Ikangure ibwirizwa ubwa mbere na mbere kubanza kuba kuri wewe imbere y'uko riba ku bantu. Ikangure wewe usinziriye. Iyo mvuze ngo umuntu asinziriye ngo n'umuntu atariko arakora, n'umuntu ari mu karuhuko, n'umuntu yaruhutse ibikorwa vyiwe, n'umuntu atasarika akora, n'umuntu ihagaritse imirimo yiwe. Igihe tutariko turasenga turasinziriye, igihe tutariko turavuga ubutumwa bwiza turasinziriye, igihe tutariko turakorera Imana turasinziriye, igihe tutariko turumva ijwi ry'Imana. Iyo umuntu aryamye bamuhamagaye ntiyumva. Imana ishimwe cyane. Parce que umuntu aryamye hari amasaha adasubira gukora. Iyo umuntu aryamye ntaba yumva, iyo umuntu aryamye ntaba abona, iyo umuntu aryamye muravyumva nyene ntasaba rikarakora. Bavuze ngo ikangure, bari kwarabwirisha ikangure riko ngo bari majambo bona, umva, motegwa, kora, genda vanga ugende hariya, gira icyo ukoze, senga, isonzeshe, ikangure wowe usinziriye. Bavuze ngo Kristo arakumurikira uzuke uve mu bapfuye. Umuntu asinziriye bamugira n'umuntu yapfuye, parce que umuntu yapfuye ntaba ari sensible. Namatiko ndabibabwira, a chaque fois tutari sensible kubiri ko biraba, we are dead, tuba twapfuye. A chaque fois tamutwaro tukigira apana w'ivyawe, ntacyo bimaze kugira umutwaro wawe gusa, gira umutwaro w'ivy'abandi. Biravuga ngo umuntu wese ntiyitwarake ivyiwe gusa, yitwararike n'ivy'abandi. Nimba twarakijijwe turabwira ngo tunezereze uwadupfiriye akatuzukira. Mu yandi majambo, iyo tumunezereza twitwararike ntama ziwe, twitwararike abantu yaremye, twitwararike imfuvyi irava, twitwararike abantu. Ntitubona ivyacu gusa, tubona ivy'abandi. Mwijuru ntibazoduhembera ibyo twikoreye, mwijuru bazoduhembera ibyo twakoreye abandi. Nushaka ubegwe gute kuruta amashugwe yo ku misozi, mwijuru ntibazoguhemba ngo waberewe ku bwawe. Muko umuntu azobegwa ari wewe wamwambitse, ivyo bintu birandikwa. Izo nizo guhemba ngo wafunguye neza, wariye pizza mafioso, wariye bolognese, pizza bolognese, wariye pizza au poulet. Ivyo arivyo vyose ntibazo kwigira n'umusirimu bavyibuka. Mugabo hamwe woyiha wawundi avuga ati mbega ico coco n'umuntu canke n'ikintu nico barimwo, urya muntu kayimugabura akavuga ati umutima wanje uraryohe, iyo pizza bolognese mwijuru bazoyikwandikako. Sindiko muriko muranyumva? Benedat, ikanguro turiko turavuga ari personnel, nige tugwiza ibikorwa vyinshi dukorera abantu, nige tuba amasuje y'umunezero ku bantu. Urazi Paul avuga ngo buri muntu wese agire ico yirata kugikiriza ciwiwe, buri muntu wese agire kinashobora kwirata. Tuzokwirata iki? Tuzokwirata abo twambitse, tuzokwirata abo twagaburiye, tuzokwirata abo twabwiye ubutumwa bwiza, tuzokwirata abo twasengeye, tuzokwirata abo twagiriye amaveye, tuzokwirata abo twisonzeshereje, tuzokwirata abo twakwe mu buzima bari barimo tukabinjiza mu bundi bwiza, tuzokwirata ivyo twakoreye abandi. Haleluya. Tube nk'aba Tabita. Tabita yapfuye, abahora bamwirata baragiye barondera Petero, baramubwira tumviriza, uwahora atwitwararisa, uwahora atwitayeho, uwahora ababaye ivyaje ta undi abibabaye yapfuye, nta wundi yadusigiye. Ubu nuze tukujane uramutugarukanira uvugane niyo Mana yawe. Ariko dukene gusura kubona Tabita hagati yacu. Tabita ntiyazuwe no kwizera kwiwe, Tabita yagarutse mu buzima kubera ivyo yari yarakoze. Umunsi tuzoba turiko turaguhamba tuzovuga iki ku Mana? Niye ntaye tuzoshinga. Narababwiye amanterema yacu ntabe magufi ya kubera katacu twigeze dukora. Urazi hari anterema nta mashuri baza kuvuga menshi ngo batwara umwanya, nta ntahe ziza gushingwa z'ivyo yasiza koze, nta bintu byinshi bagiye kuzomwibakirako. Bavuga ati Imana imwakire mu bwami, yavuye mu ivu none asuye mu ivu. Rest in peace. Anterema kabira heze barizo umuntu ari ruhande yiwawe, ati anterema wibaza ko izomara umwanya ingana gute? Iwawe izongana
tuzoteba ku mpanda nareba bwibiki mwame mukiza n'amahiyarite abantu biza kubabwira bakiriho bagihema ku mpanda ntibavuga amazu umuntu yasize yubatse ngo urumva ngo apfuye asize ngo etage kiriri apfuye asize etage muri Maroc apfuye asize bavuga ngo umviriza yubakiye ibigo by'imfuvyi abana bo ngaha ivyo bavuga ivyo wikoreye ntavyo bigira bavuga ku mpanda amazu wasize imiduga bagenderamo impuzu ngo asize impuzu nyinshi mu kabati mugabo hari uzoza avuga ati jewe sinagico nambara yaranyambize Yesu yavuze gute yavuze ngo nitwamara kurenguka azotubaza ati nari nshonje warangaburiye nari inyote warampaye ishonwa bene data nurya muntu umva dodora ku muryango agusaba ivyo ntumwishure nabi urya ntumuzi arashobora indani kuba nyegejemwo Kristo Yesu kuko Yesu yidentifya muri bajya abantu avuga ngo nari imfunzwe ntiwaje kundaba bene data muje kuri abantu babebaye abantu bamerewe nabi ikanguro rihera muri twebwe narababwiye nta munsi n'umikanguro ryigeze riba atamutwaro wabanje kuhaba umutwaro ntuza turi kuri beach nta mutwaro ugirira muri gongnike no muri picnic nta mutwaro ugira oya twama twagiye icyo tuvayo gusa twibutse ko turiko turabaho mugabe yugiye mu bitaro ukabona umwana acitse ukuguru ari umwana mutoya ukabona umwana w'imyaka 7 ijisho rigomba riveye kubera kanseri uribaza ati bwa bundi je natanze iki iyo umuntu ageze kure agwaye Imana ikamugira ubuntu akagwara akaremba burya nabwo n'ubuntu umuntu abagiriwe urasi ikintu ntiyumvira imiduga avuga ati coma nkaba hamwe Imana ucimuhitisha ati ndakongera ubuzima ce ndaguha kumera nk'umukene cyangwa ucukena canke ndagutware urumva nyene utavyemeye benshi naho warabatunzi bohitamwo gukena mugabo bakabaho kuko umuntu ari kuri kiya gitanda ariko arabona ka kantu kakwereka ingene umutima uri kuratera ubona kamanuka oya nusura kwiyumvira visa uvuga ati conkura ngaha nico gituma iyo tugeze navuze nti n'ubuntu umuntu umubwira ijambo ry'Imana ari haje ukamubwira ati arashoboye kugukura ngaha none nkora naho karaba yiziba amatwi avuga ngo ivyo bintu muvuga harya benshi barahizerera bari baraze kwizera bakomeye Imana ishimwe cyane ndakeneye ko kubaho kwacu irukanga mu Filipi 1:20-21 ndakeneye ko kubaho kwacu tubivuga nk'uko Paulo abivuga kubaho ni Kristo gupfa ni inyungu kubaho ni Kristo umuntu vy'ukuri ari mu ikanguro personnel ngira angaje yewe iyo ari karabaho ni Kristo ari karabaho Kristo avuze ngo ni Kristo ni kuvuga ngo akora ivyo Kristo yakora akiri ngaha mu inoze Kristo abonye umuntu agwaye yaramukiza Kristo abonye abantu bashonje ntiyemera ko mubwira ngo barekure batayevuga ati nimwagaburire Kristo asitsana akabona hari kigandaro yakura ikigandaro kasiga umunezero umusuma ko dufite amajambo menshi ushaka kuvuga Luka ntacyo basa tuhaje ugenda muri Luka igice cindwe okay Filipi igice cya mbere 20 aravuga ngo nkuko niteze cyane nkizigira yuko hatazogira ikintu kimaramaza ariko ko mu bushizi bw'amanga bwanje bwose Kristo aheshwe icyubahiro n'umubiri wanje nkuko bihora biba nanone ko ariko bizoba naho noba ndiho canke naho noba mfuye umvirize ngene Paulo avuze ngo nkuko niteze cyane nkizigira yuko hatazogira ikintu kimaramaza uyu n'umuntu ari karabaho ikanguro ri personnel harimo ngo nta kintu nakimwe kizomaramaza kuko abizeye Imana uburiza ibi barabizi nta kintu nakimwe gishobora kuba maramaza nukuri ubutumwa bwiza bwo kumaramaza no naho vyoshikane uburiza avuze ngo nta kintu nakimwe kimaramaza ariko ko mu busizi bw'amanga bwanje mbare umuntu ari bandi yabati shira amanga cyane haleluya
with all boldness, gushyira amanga kwanje. Kristo ahezwa icubahiro n'umubiri wa. Gute Kristo ahabwa icubahiro n'imibiri yacu? Gute imibiri yacu mwecubahiro? Mwani maja nuko twemera kuba abikishirizamo. Bavuze umubiri w'uwandi kuvuga ngo uri kuravuga bumva Kristo, uri kurakora babona Kristo, iyo wiyumvira babona Kristo. Tumani majambo uri incarnation ya Kristo ngaha muri nosi. Urazi ijambo aba Kristo si ijambo bavuze ngo abamwizeye bazoca bitwa aba Kristo. N'abantu baravye kungene bitwa baravuga ngo aba naba wa mugabo yitwa Kristo. Uyu munsi bakuravye barabona ugaragaza Kristo, barabona udegaja Kristo. Biravuga ngo turi ubumote bwiza bwa Kristo, anavuga ngo turadegaja odeur nziza ya Kristo. Umuntu ari ruhande yiwawe arumva motewe Kristo, mani majambo arumva presence ya Kristo. Havuze ngo aheswe icubahiro n'umubiri wanje nk'uko bihora biba. Ni kuvuga ngo asanzwe ahesha icubahiro Kristo mu mubiri. Umubiri wiwe sigitsitaza ku bantu. Mwabakobwa muri nga mwambare neza, imibiri yanyu ntibigitsitaza ku bantu, kuko iyo mwambaye nabi ntima muri ko murahesha icubahiro Kristo mu mibiri yanyu. Mwabahungu mwambara umengo muri bivwayo, ambara neza, musobeke neza. Hamwe umuntu akuravye wambaye vya bintu bimanutse gutya ugatatambuka umengo eske arabona Kristo? Navuga ngo muvyo mukora vyose Benedata munyumvirize neza, ntitugashushanywe n'ivyiki gihe. Sinzokwigira n'umunsi n'umwe nemera ivyiki gihe ko bihindura ukuri kw'ijambo ry'Imana namenye. Ijambo ry'Imana rimeze nk'izuba. Izuba rimaze imyaka myinshi gushika n'uyu munsi ntirigera rigabanuka ubushobozi bwaryo. Izuba n'uyu munsi riracumisha impuzu. Iyo ryase twazo bati ya izuba rihari rimaze imyaka myinshi bwa ntigigera risaza. N'ijambo ry'Imana ntirisaza. Ukuri namenye mu ijambo ry'Imana ntikwigera gusaza n'umunsi n'umwe. Ntawe uzoza kumbwira ngo nivyo bigezweho. Eske biragaragaza Kristo? Harama makiyaje umengo ni mayimuna avuye musi y'amazi. Ubikora ushaka iki? Uyu munsi ntabagicemera inzara zabo, bakeneza zini z'ama plastiki zigeze zisongora. Umubiri wawe uhese icubahiro Kristo. Muso Bibiliya ivuga iranga ikintu cyitwa ibikavyo. Nyumviriza, ibikavyo muravyumva? Ibikavyo muravyumva? Kwexagera, kurenza. Niyo wambaye igihuzu kitagukwiriye kininiye, ico ni gikavyo. Ambara impuzu gukwiriye. Ico kintu cyose wambara ugasamaza abantu. Okay, umutaye ni yayishona nabi uzogena ngati wafashe kamera. Aya. None nk'umuntu ari karagenda ukamenga hese umwana umuyaga uri kura. Ivyo ni biki? Urasamaza abantu. Umva ameni yanyu muri kiro kibanza. Ngo yambaye impuzu zo kwirekura. Umviriza, mbare umuntu ari bande yiwawe ati mu mubiri yacu nta kwambara ivyo kwirekura. Mumbaririre ukwirekura. Uyu munsi rero ndababwira ikintu kimwe. Kera impuzu iyo zishaje zigahera twaca tuzita. Uyu munsi impuzu iyo zishaje zigahera tuca tuzigura. Uyu munsi impuzu zaheze bijya bitangwa na madeshire zaheze zitabaguritse nizo zigugwa menshi kuruta impuzu zimeze neza. Murumve isiri mu busazi. Abari ko baremera homosexualité na lesbianisme nabasazi. Nashaka biza amashuri ngo urumva ngo niko yavutse ameze, siko yavutse ameze. Naho Putin ntamushigikira muri vyinshi kame maro kimwe yavuze nakunze avuze ati nkikiri president wa Russia igihe cyose nzokwama ndiko ndatwara izina papa na mama rizokwamaho. Kame makoni sawa. Muriko muranyumva? Iyumvira umwana wawe ari umugabo gacobona gize mariage n'uwundi mugabo
uri umuvyeyi mabwira ikintu kimwe Museveni yavuze ati ivyo bintu ariko barazana abo bazungu batuzanira atari ivy'iwacu ati haraheze usubiye inyuma amageneration nk'atanu ntaba homosexuel bari bahari uraza homosexuel bari bahari nico gituma Imana yarambiye Sodomu na Gomora bari muri biriya Imana yavyihanganiye yatibuye umuriro irabarandura ya Mana y'urukundo ntiyigeze yemera ko ikintu nk'ico kibaho yemeye guheba abantu bene data twinjiranywe twatewe mwaba mama muri ngasengera abana banyu bakiri bato uyu munsi afite abigisha bandi kuri YouTube babwira ibindi bintu sengera abana banyu bana hafi n'abana banyu batoza indero nziza bakiri bato nibakura ntibazoyivamo hama ego nivyo twese turakeneka abana bacu kungura ubumenyi mu mahanga mugabo ube wasenze kuko ari gihe bagenda nivyo agiye ubyitwa agiye kurondera ubumenyi yagenda akaja gupfirayo akaja kwibagisha yari umuhungu agacika umugore yari umugore agacika umugabo bene data mu mibiri yacu avuze ngo nanone niko ndi niko bihora biba kandi niko bizoba ngo naho ndiho canke naho noba napfuye nzokwama iminsi yose mpeje icubahira Imana mu mubiri wanje iri ni ijambo ry'Imana turishimira Imana 21 kuko kubwanje kubaho ari Kristo kuko kubwanje bariza umuntu rwande wawe ati nawe kubwawe wovuga nk'ukunyene ati kubaho ni Kristo mwumva ico bisigura kubaho ni Kristo ni kwa ngumani majambo we ntukiriho ni Kristo for to me to live is Christ and to die is gain kubaho ni Kristo ni kwa ngumani majambo igecho sinzoba ndiho abantu bateza kubona Kristo gusa baza kubona urukundo rwa Kristo baza kubona ubuntu bwa Kristo baza kubona impuhwe compassion za Kristo nakubwiye ngo dusome muri Luka 7 genda dusome ujya mu pfakazi w'9 soma uhere ku murongo wa 11 hashize igihe gitoya aja mu gisagara citwa Nayini abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe ashitse hafi y'irembo ry'igisagara hasokoroka abajanye mu vyimba kuhamba ariko yari kinege kandi nyina yari umupfakazi abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe umwami Yesu amubonye amutera akagongwe aramubarira ati ntacurira yigira hafi y'ikigagara agikorako abahamvyi barahagarara aravuga ati muhungu ndakubariye ntivyuka uwari yapfuye aravyuka aricara atangura kuvuga Yesu amuha nyina bose bategwa n'ubwo bahimbaza Imana batuvugishwa n'Imana hambaye yaserutse muri twebwe kandi bati Imana igendeye abantu bayo iyo nkuru yikwiriye Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho amen batubwiye igitangaza cyabaye mu gisagara c'9 ikintu gikomeye cyabaye Yesu abwira abigishwa biwe ngo tugendika 9 kubera kibagiye 9 Yesu yari yamenye ko 9 hari ikibazo cyahabaye ukuri ko Yesu ameze imisi yose igihe buri kurabaho ku bwa Kristo azo gutumbereza aho ibibazo biri azo gutumbereza mu bisagara bariko bararira bagandara azo gutumbereza ahantu bakeneye ubufasha bw'Imana hiva ngo aragenda ngo ako kanya mu irembo aseruka umugore ngo yari umupfakazi kandi arafise umwana umwe gusa w'ikinege uwo mwana yari yafuye umva ibibazo byabaye kuri uwo mumama ahageze abantu benshi bari bamuherekeje kuko yari inkuru ibabaje bose bagenda bariko bararira ngo Yesu ahashitse ijambo ry'Imana itubwira ngo umwami Yesu amubonye amutera akagongwe raba kino kintu when the Lord saw her he had compassion on her and said to her do not weep uko ni kumwami wanje ameze amubonye umviriza igihe cyose tugaragaza Kristo ngiki kintu kiba twuzura impuhwe twuzura compassion nta musi n'umwe ibitangaza ubwe kora bitangaza Yesu yakoze byinshi 90% habanza kuba iki kintu cizwa kugira impuhwe miso sabwizo kubanza gutegwa kagongwe nikiba nishengero n'abantu kuko miso buzuye impuhwe uburi muri
position aho imana igukoresha, uba uri muri position aho uba ugiye kudegaza ukubaho kwa Kristo, ngo amubonye amutera akagongwe aramubwira ngo ntaco urira. Uyu munsi naje kubwira umuntu ari muri kino kibanza, ibyawe Yesu arabizi, ibyo uri kuracamwo arabizi, kandi yagize impuhwe ku bwawe, arakubwira ngo ntaco urira, ntaco ikiriko kirakuriza ikizosubira gukuriza ubugira ka, ikiriko kiragutera amaborogo ikizokongera kuyagutera ubugira ka. Yesu ahageze ahagarika amarira, ahagarika ikigandaro. Ikirizo tugiye gukora muri bino bihe zikanguro Imana ikiratubwira naho duhagarika, naho dushira ku iherezo ivyitwa imibabaro, ivyitwa indwara, ivyitwa ibikorwa by'ibicaniro. Pameri yanyu muri kino kibanza ahageze harabwira umugore ati do not weep, ntaco urira. Yegera Serke ayikora akavuga ngo wa muhungu we ndakubwiye vyuka. Uwari yapfuye aravuga ngo amuha nyina. Abantu bose babibonye baravuga ngo umuvugishwa n'Imana yatugezemo, yagerereye muri twebwe, ngo abantu bose batera guhimbaza Imana. Iyo turiko turabaho ku bwa Kristo dutera abantu guhimbaza Imana, dutera abantu kumenya Imana, dutera abantu gukunda Imana, dutera abantu kurondera Imana, dutera abantu kugorokera Imana. Ikristo Yesu yakora. God has visited his people. Imana yagendeye. Ndashobora kubasarisha akanya gatoya. Biravuga ngo nimba dusaze ivy'Imana. Reka ndabasarishe gatoya, genda muri Yesaya 61. Iyi Imana yagendereye hari umuntu w'imwema ashobora kumva ijambo ngomba kuvuga. Hari umuntu w'imwema ashobora kumva ijambo ngomba kuvuga. Iyi Imana iramutse igenderera abantu bayo. Nabwiye Imana nza ngahana Imana umpa amavuta yo kwigisha kandi wongere umpa amavuta yo buvugishwa. Ndi ngaha muri kino kibanza nk'umwigisha w'ijambo ry'Imana, ariko kandi mu rundi ruhande ndumuvugishwa n'Imana, ndakanwa k'Imana uyu munsi hejuru ubuzima bw'iwawe. Ngoma ndakubwire ivyo Imana ikora iyo iramutse igenderera abantu bayo. Muriteguye ku murongo wa 5. Yesaya 61 murongo wa 5 haravuga ngo abanyamahanga bazohagarara ngaho babaragirira imikuku, kandi abanyamahanga nibo bazokora mu mirima yanyu no mu nzabibu zanyu. Suramo kandi jera nibaze ko abantu batavyumvise neza. Ngo iki? Abanyamahanga bazohagarara ngaho babaragirire imikuku, kandi abanyamahanga nibo bazokora mu mirima yanyu no mu nzabibu zanyu. Umviriza, Imana igiye kudutereka mu kindi kibanza kindi. Imana igiye kudushikana ahandi hantu hari urundi rugeso rundi rw'ubwiza Imana igomba kutujyanamo, ku buryo atamwanya wo kugaruka kuragira tuzoba dufise, atamwanya wo kugaruka ngo turime imirima yacu. Ariko Imana igiye gufata babandi bahora bagusokora, babandi bahora bakuvuga nabi, babandi bahora bagukritika, babandi bahora bagutuka, babandi bahora bagusuzugura, babandi bahora bagufata nabi, babandi bahora bakurenganya. Abo ni Imana igiye gushyira ahantu bace baza kugira ngo batangure kukurimira, batangure kukuragirira, batangure kugukorera ibyawe nuzokongera gusubira kubikora. Imana igiye kuzana abandi babikora, kubera yuko Imana ibitubwira kugira ngo twishime, ikere kumenya, ikene kutumenyesha ibihe turimo, n'ivyo ikeneye ko tumenya kandi n'ivyo ikeneye ko dukora. Ku murongo 6 turavuga ngo kubera yuko ariko mweho muzokwitwa abaherezi buhoraho. Impamvu bazoza kuturagirira nuko twebwe turabaherezi. Hari abantu babaherezi muri kino kibanza nkumva amen yabo. Hari abaherezi muri kino kibanza nkumva amen yabo. Hari abaherezi muri kino kibanza nkumva amen yabo. Avuze ngo ariko mweho, ariko mweho, vuga ngo ariko jewe, vuga tanati ariko jewe ngiye guhindurirwa amateka, ngiye guhindurirwa ubuzima. Ariko mweho muzokwitwa abaherezi buhoraho. Abaherezi ni bande? Abaherezi naba Imana ikorana nabo kugira ngo igenderere abantu. Abaherezi naba Imana icishako kugira ngo ishikire
bameni yanyu muri kino kibanza ivyo bakeneye Imana igiye kubipfumbatisha ibiganza vyawe, bagiye kubihabwa biciye mu kiganza ciwawe. Numva ameni yanyu muri kino kibanza, numva ameni yanyu muri kino kibanza. Umuherezi niwe yadetermina eta y'ihanga, ingene ihanga Imana iza kuribona vyaba bivuye ku muherezi. Iyo umuherezi agaragaye ari wera, ihanga ryose ryabigera. Iyo umuherezi agaragaye ari gabitanya, ihanga ryose ryaba ari gabitanya. Iki ihanga ryaba riri nico umuherezi yaba ari. Nagomba gutekereza mu nakubwire ngo wewe uri destiny y'abantu benshi, wewe uri vyizigiro by'abantu benshi, wewe uri amahoro y'abantu benshi, wewe uri gikoresho cy'icubahiro ku bantu benshi. Amashimesi ku mwami waba. Ntakagira umuntu umwe ashobora kukubwira iki Imana itariko irakubwira ngo ucemere. Ndici Imana ivuga kondi. Narivuze ngo ndici Imana ivuga kondi. Vuga ngo ndici Imana ivuga kondi. Ici Imana nyita niryo zina ryanje. Ici Imana impamagara niryo zina ryanje. Uko Imana imbona niko ndi. Hey. Wow. Ariko mweho muzokwita abaherezi buhoraho. Abantu bazobita. Hey. Simwe muzokwita. N'abantu bazobita iki? Abasavyi b'Imana yacu. Yavuze abasavyi ariko ravuga abakorana Imana, servants of God. Hallelujah. Ega ntibigarukira ngaho. Muzorya itunga ry'abanyamahanga. Amen. Abarundi bavuga ngo umugabo n'ugitwe n'utw'abandi. Abarundi bavuga. Je nandi vuga ngo umuntu w'Imana nurya umugisha wiwe akajya no w'abanyamahanga. Amen. Umusiguzi 2:26 bavuga ngo umuntu ahimbaye Imana. Wow. Umuntu ahimbaye Imana. Nimba uhimbaye Imana, nguko ijambo rivuga. Rivuga ngo umuntu ahimbaye Imana, Imana imuha ubwamenambere, ubwenge, kumenya n'umunezero. Ibintu bitatu. Ubwenge, kumenya n'umunezero. Ngo ariko umunyakibi imuhaza umuruho kugira ngo yegeranye akumakume akazobiha uwubashe Imana. Nimba kare umwami yashaka kuvuga ngo inka zanaka muzihe naka, bagaca babikora gutyo nyene. Kandi haje muri sentare ngo banyaze kuko umwami mu byo yemerewe aremerewe kunyaga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umwami anyaze ikintu Imana imuharura kwicaha. Umwami mu byo Imana imuha arashoboye kukunyaga. Kandi aho yitwara. None ahivuze ngo tuzorya itunga ry'abanyamahanga, ahari nyaze abanyamahanga. Kubwawe nanje ingene bandaba. Wow. Ega ntibyaheze. Ngo ivyari icubahiro cabo. Ni mwebwe. Ariko nta muntu ashaka kumpa na amen basi nimwe. Ivyari icubahiro cabo ni mwebwe muzovyirata. Come on church. Ivyari icubahiro cabo ni mwebwe muzogira iki? Muzovyirata. Mani majambo nibo bari kuvyirata. Mugabihimba Imana kuko uri umusavyi wayo, ukabura umuherezi wayo. Imana bibaye ngombwa yuko ibibambura ikabihawe nigogiye kwirata ivyari icubahiro cabo. Ku murongo w'indwi. Kubwo kumaramara kwanyu muzoshumbushwa. Yesu ashimwe. Ingegato. Shaka nibariza akabazo gatoye mu ndabe gatoye. Ninde muntu amaze kumaramara nga? Abinyerekeje go. Umaze kumaramara. Iyo umaramaye bigaragara ni ntahe yawe izigaragara. Yesu ashimwe. Nta numwe azofata marama. Ikina amato ndakibabwiye
sima ndiko ndabatwenza nta buri muntu wese Imana yaramubikiye kuzomaramara kuko none woshumbushwa gute utamaramara ni nk'unkaka n'amatwa nta numwe atazova mu inose atarize nushake uri sinzi ngene no kwita uteza kuzorira kuko abazohozwa nabazobararize kandi hano muri inosi nushaka uvuge ngo uri mu buntu abikundi bahera uzoruha ntukiri ngaha nimba utararuha uzoruha kuko abazoruhuka n'abazoba bararusha niko bimeze ariko bavuze ngo ngo kubu kumaramara kwanyu muzoshumbushwa bavuze ngo you shall have double honor double honneur amen bashavuga ngo kandi mu gishingo cyo gutetegwa muzonezeregwa umugabane wanyu nico gituma mu gihugu canyu muzoshumbushwa kabiri mugira umunezero utazoshira akira umunezero utazoshira akira gushumbushwa kabiri